Muri benshi muri kumwe na televiziyo Isanganiro tubaramutse tubani ikaze muri ano makuru yaranze indwi tuyatangurire ku ngingo nkuru zikurikira. Inama nkuru y'abepiskopi Katolika mu Burundi isaba ko ubutungane butsimbatazwa muri ano makuru yaranze indwi mukurikira ibiri mu itangazo ry'iyo nama ryo kuwa 2021 ntwara n'uyu mwaka byasomwe mu nkuka ya misa kuw'Imana uheze. Leta y'u Burundi ikwiye gutunganya inama y'abahinga harimo mbere n'abahinga mvamakungu kugira ngo barabire hamwe ibikorwa byihuta by'ubutabazi ku bw'iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika. Professeur Bernard Sindayihebura umuhinga mu bidukikije no gutunganya ibisagara yibaza ko ivyo byofasha Burundi gushobora guhangana n'ibiza. Idonido ni muri ano makuru yaranze indwi twongera kubaramutsa tubaha ikaze. Amakuru yaranze indwi tuyahere mu gisata cy'ubutungane. Inama nkuru y'abepiskopi Katolika mu Burundi isaba ko ubutungane mu Burundi bwotsimbatazwa. Mu itangazo ry'iyo nama ryo kuwa 2021 ntwarante uyu mwaka ryasomwe mu nkuka ya misa kuw'Imana uheze. Iyo nama isaba kandi ko ibijanye n'akazi vyotangwa hisunzwe ubumenyi hamwe kandi n'ubushobozi. Kurikira Bonaventure Nahimana Musenyeri arongoye inama y'abepiskopi Katolika mu Burundi. Abarongozi b'igihugu uhereye ku mukuru w'igihugu ntibasiba gushikiriza ingaruka mbi zo kudahana. Uko kudahana kwimonogoza niko abanyagihugu batumwizero ku rwego rw'ubutungane maze bakagenda bacika intege bakihebura bagatangura kugomba kwihanira ugasanga baraguye no mu byaha bikomeye. Hariho rero n'abacamanza canke abandi bo mu bisata by'urwego rw'ubutungane bafitiye ubwoba umutekano wabo kubera igitsure ca bamwe mu bategetsi maze bagahava bemera guhemuka kwibanga aho guhagararira ukuri n'ingingo. Ikibazo c'ubutungane kiranafatiye ku kuntu amabanga n'akazi bitangwa n'inzego za leta. Turumva abantu batari bake bidoga ko mwitwanga ry'akazi hatarabwa ubumenyi, ubukerebutsi, ubuhinga n'ubushobozi, ariko harabwa cyane umwete wo gukorera umugambi uri ku butegetsi canke ugutanga ibiturire. Ivyo bituma irangurwa ry'imirimo umuntu ashinzwe ridafatira ku bumenyi, ubukerebutsi n'ubushobozi. Ivyo byose bikagira ingaruka ku mwimbu, ugasanga igihugu giha agahembo ibinebwe n'abariko baragisahura maze kugigiturire kukagenda kwimonogoza. Birabereye ko indongozi be n'abajeje ubutungane ku nzego zose bava hasi bagakora kugira ngo Umurundi eka n'uba mu Burundi wese atunganirwe, uwarenganijwe arenganurwe, atekanirwe mu biwe no mu vyiwe. Nkako uko kose habaye akarenganyo ntigahanwe nikagahinda n'umwikomo bikomera mu bantu bigahava bivyara induru n'ingwano. Amakuru yaranze indwi tuyabandanirize mu gisata ca politike. Mu nteguro y'itegeko rigenga amatora yimirije mu Burundi ingingo zimwe zivuga ikintu n'igihushane caco. Akarorero n'ingingo za 42 na 43 zivuga ko intumwa z'imigambwe zitegerezwa kuguma ku biro vy'itora kandi bagatera umukono ku cegeranyo cerekana ivyavuye mu matora. Ni mu gihe hagize utaguma kuri ivyo biro by'itora canke ngo atere umukono kuri ico cegeranyo ataco bihindura ku vyavuye mu matora.
mugenzi wacu Alain Désiré Bukeye neza agaruka kuri iryo tegeko cyane cyane kubijanye no guhagarikira amatora. Iyo nteguro nshasha y'ibwirizwa rigenga amatora co kimwe n'ibwirizwa rigiye guhinduka yerekana ko umugambwe wose canke inani z'imigambwe n'abitoje ku giti cabo bafise ako gateka ko kurungika intumwa batarengeje babiri ku biro vy'itora umunsi w'amatora. Kuva ibiro vy'itora vyuguruye gushika bashize umukono ku cegeranyo cabigenewe, abo barungitswe gukurikirana uko amatora ariko aragenda bategerezwa kuguma ku biro vy'itora. Ariko iyo nteguro iratomora ko bishitse hakagira umwe canke uwundi asiba kandi yari yarungitswe ataco bihindura ku vyavuye mu matora. Nkuko ingingo ya 42 y'iyo nteguro ivyerekana, abo barungitswe bagira ico bahawe nk'agashiruka bute, ako gatangwa na leta yisunze uburyo ifise. Abo barungikwa n'imigambwe canke inani z'imigambwe eka n'abitoje ku giti cabo bategerezwa kwandika mu cegeranyo gisozera ibikorwa vyose uko babonye amatora yagenze kandi bagasinya. Abagize ibiro vy'itora bategerezwa kwakira ivyo bahawe nabo barungitswe n'imigambwe kugira ngo babishire mu cegeranyo nk'umwihwezo wabo kubiriko biraba mu matora. Ivyo banditse rero uko babonye amatora yagenze nivyo biheza bigafatirwa ko n'inzego zibijejwe igihe hagize uwitwara bifatiye ku mpari zijanye n'amatora. Icegeranyo gikorwa gihabwa umugwi uraba amatora mu ikomine Sesi, uwo mu ntara Sepi, umugwi uraba amatora ku rwego rw'igihugu na sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro bivanye n'amatora ariko araba. Urupapuro rw'ico cegeranyo rurahabwa kandi abagize ibiro vy'itora n'intumwa zarungitswe n'imigambwe, inani z'imigambwe n'abitoje ku giti cabo. Abo barungitswe n'imigambwe canke inani z'imigambwe n'abitoje ku giti cabo bategerezwa gushira umukono canke igikumu kuri ico cegeranyo. Ariko rero iyo nteguro iravuga ko hagize umukono canke igikumu bibura kuri ico cegeranyo ataco bihindura ku vyavuye mu matora bivanye n'ibiro vyabereyeko. Umugwi w'igihugu ujejwe amatora niwe utanga intumbero y'ingene icegeranyo giheza kigakogwa. Alain Désiré Bukeye neza urakenuye kubwa Francis Rohero rero arongoye umugambwe FP Ineza ngo ivyo bisigura ko ubutegetsi buhari bubigira nkana kugira bugire abo bukumiye mu matora. Francis Rohero abona ko ingingo nk'izo zikwiye guhinyanyurwa. Abantu bose bari mu matora bategezwe kuyacungera. Kubivuga mu majambo no mu mategeko ni ikintu ciza. Mugabo kenshi mpora ndaba yuko iyo hageze muri nankana biriko birakogwa, abantu bari mu nzego zo hasi, abantu bari mu gihugu usanga babigira ukundi, kandi usanga n'abariko barabirorera badashobora kuronka isaganyirizo zigene babikora. Ico rero mfatira kuri kimwe navuga ni ingene abantu babigishwa ivyo bintu, kuko amajambo avugwa ashobora kuba ari meza mugabo ingiro hasi mu bariko barabikora bigishwa ibindi, basigurirwa ibindi bishobora kutagira akamaro na gatoyi mu biriko birakogwa. Ivyo niko ndabifata. Amategeko y'u Burundi washaka si kenshi nkunze kuyanegura, menshi abari meza mugabo muri iyo ntumbero ingena kurikizwa nico kibari kibazo. Ivyo nibaza yuko ko bari ugukwegerako vyategerezwa kuba itegeko ibwirizwa, kuko umuntu kugira yemeze yuko uwundi yatsinze uwatsinzwe nuko baba bashize hantu umukono bakabisinyira. Narabibonye ko matora heruka ari na henshi baza gusinya n'abarorezi badahari n'abandi bose batariko barabikurikirana. Ubwa mbere mu kwibuka yuko amategeko bemeza yuko abantu bahagararira ari senete zo kubashiraho, kuko abahagararira amatora bategezwa kubaho kugira ngo bemeze ko ivyashitsi byafunditswe arivyo. Ivyo rero kenshi ntibabishira ku ruhara, na cane cane ko dusanga n'imigambo ija mu matora kenshi biri mu bukene idafise abarorerezi bose bakwiye, ugasanga n'abarorerezi bamahanga babankiye kuhashika. Ivyo byose nibaza yuko vyogira akamaro kugira ngo abarorerezi babe benshi, babari kuriye kugira ngo uzotsindagira ati natsinze ku mugaragaro bose babona. Ivyo rero ayo mategeko gushikaho onye unavuze ngo naho batobaho cerekana yuko uri karabigira ataba yumva neza ko ejo bizogira akamaro mu bizoba ashobora kuvuga ivyo yifuza. Niba bifuza ko igihugu kibandanya mu ntumbero nziza yo kubaho riciza, bo bikora ku mutima wabo barongoye. Muga kubibasaba mu gihe batabafise uwo mutima w'iki gihugu kigenda kirongorwa kugira ngo gitere imbere, ico nosaba nta nico coba kimaze. Ni muri iyo ntumbero nibaza yuko abarundi baza bararaba ibiba bakabifatira ko akarorero, ejo bizoguma bigira ico bimara. Hari abantu benshi mwibuka muri kahise y'iki gihugu bashaka ko amatora agenda uko bashaka, uno musi ntibakiri ku butegetsi baravyicuza. N'abandi bahari uno musi naho bogira ibishoboka kugira ngo bahagume, umunsi umwe bazohava kandi ibintu bizobandanya mu gihugu.
Televiziyo Isanganiro amakuru makuru yaranze indwi tuyabandanirize mu gisata c'ibidukikije. Abarundi barenga ibihumbi 300 barakeneye gufashwa vyihuta kubera ingaruka zibiza vyavuye kwihindagurika ry'ibihe mu Burundi. Biri mwitangazo ryasohowe n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu ku munsi wa kabiri bufadikanije n'ubuserukizi bw'ishiramwe mpuzamakungu ONU. Leta y'u Burundi igahamagarira abayifasha mu iterambere kuyishigikira bimwe biboneka mu guhangana n'ibiza bivuye kuri iryo hindagurika ry'ibihe. Iryo tangazo ryerekana ko u Burundi buri mu bihugu 200 bibangamiwe n'ihindagurika ry'ibihe ku isi. Ribandanya ryerekana ko gushika mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka hazoba hacibonekeza imvura nyinshi gusumba iyimenyerewe nk'uko ikigo kiraba ibirere Ijebu kimaze kubimenyesha. Hagati aho leta y'u Burundi ngo yari ikwiye guca imenyesha kwiri mu bihe bidasanzwe kandi igatunganya inama y'abahinga harimwo mbere n'abahinga mvamakungu kugira ngo barabire hamwe ibikorwa vyihuta by'ubutabazi mu ntumbero yo guhangana n'ibiza haherewe ku kwegeranya ibitigiri vy'ibiriko birononekara. Bivugwa n'umuhinga mu bidukikije hamwe kandi no gutunganya ibisagara Professeur Sindayihebura Bernard ashimira leta kuri iyo ntambwe ishitseko. Ngurukira gose cyane kuko narabonye umuntu aje wenyine kuko barerekanye n'abantu bakeneye gufashwa, barerekanye n'ibintu bimaze kononeka, ariko rero nkuko ahandi babikora ni leta yategeza gusohora yuko igihugu kitari mu bihe bisanzwe. Hanyuma rero nabo bafashije mu gusohora iryo tangazo bagaca bafatanya n'abandi bo hanze. Hari abayapani murazi ko bakorera ngaha, hari Union Européenne, hari abandi batandukanye. Ikindi naco benshi ntibavyibuka mu mwaka w'igihumbi 1964 harumenga amatarike 2021 harabaye inama yakoranije abahinga abantu bo mwisi yose kuko ivyo bintu byabaye byari gitangazo urumva byari bimize nkuko nyene byabaye ubu none urumva byamaze kurengana rero boze leta y'u Burundi rero saba rero nuko abantu iyo nama yobera ngaho Bujumbura abahinga bavuye hanze ubuza bakorana n'abarundi nyene kugira ngo tutangure kuraba ivyo bintu vyononeka ubugene bingana nibyo bizoca bifasha ubugene tuzosubira gutunganya mu gihugu mu myaka izoza. Hariho nk'abantu bategeza kuraba abahamutse burya bariho abo nabo nyene ubuza bakiga ukene boshobora kubafasha. Icihuta leta ni yemeze yuko igihugu kiri muri byo bidasanzwe. Hariho ikintu bise mu Gifaransa pas de réponse ni nyishu urumva mugabo hari hakwiye kumenya cyane nko mu Gatumba mbega abantu bo mu Gatumba bakenewe uburaro bangana gute, abanyeshuri mu Gatumba bose bangana gute, abantu abororozi bari batunzwe n'ukorora bangana gute, ahantu hose bahora ari nko mu Gatumba urabona haniniya hacitse ikiyaga hangana gute. Abantu bose urumva ivyo biharuro nibaza yuko tutarabironka. Aho rero byo bifasha rero yuko abahinga bakoranye bo hanze nabi wacu bo bikora nkuko babikoze, kandi dushimira cyane leta y'u Burundi kubera kuko urumva nko kuri Poro hari hasigaye amasantimetero 6 rujya ruhome baragubatse urumva Poro ubu ndigiye kononekara yasazo do pompare nayo nyene barayubakiye. Nibaza yuko rero mu bisata bitandukanye ari nko kuri aeroport aba engineer baho bakwiye kuraba neza hirya no hino ahantu hose kubera kuko imvura iracagwa amazi ntazararonkaca kuko birashobora gushika amazi agashobora gushika hariya nyine. Byose rero ko dutomboye duhishije tukaba dufise abahinga bari ngaho bose nibaje hokibyo. Aniho duce dusozera makuru yaranze indwi. Mwakoze kuba mwayakurikiye, tubipfurize kuryoherwa n'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro.